Mu kwerekana ko abarundi bahunze bahohoterwa, Emile Gaëtan Zongo yatanze akarorero k'umushingwamanza Emile Nibasumba yitavye inama ya komite y'agateka kazina muntu abaserukiye Uburundi baca barayivamwo. Malheureusement et même contraire à l'exil. Aha Gaëtan Zongo ati naho bahunze igihugu abaharanira agateka kazina muntu babandanya guhohoterwa. Akarorero nako mu misi heze isuzumwa ry'Uburundi ryariko rikorwa na komite y'agateka kazina muntu ntiryagenze nk'uko vyari bitegekanijwe kuko abari baje baserukira leta y'Uburundi baranse kubandanya inama ngo abaharanira agateka kazina muntu badakinjuye. Ati bobo babita ko ari inkozi z'ikibi zihisha inyuma y'amashirahamwe yigenga. Ati ivyo vyerekana kwihohoterwa n'iterabwoba bibandanya. Arbitrariness, intimidation and reprisals. Intumwa ya ONU idasanzwe y'agateka kazina muntu mu Burundi ibona ko inyifato y'abategetsi b'u Burundi ituma abarundi bamwe badahunguka. Ahavuga ati igihe cyose leta izoguma ipfunga abarongoye amashirahamwe yigenga, abanyepolitike n'abamenyesha makuru nka Floriane Irangabiye yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu, hazoba hari amahirwe make yuko abahunze batahuka mu Burundi. Emile Gaëtan Zongo amenyesha ko iyindi ngorane iri mu Burundi ari uko urwego rw'iperereza rufise ububasha budasanzwe.